Abazokwitabira ayo matora barenga imiliyoni 6. Amatora azobanza n'abashinga amateka hamwe n'abajenama b'amakomine akazobera umunsi umwe, ni kuvuga itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Abazoyiyamamariza bafise ikiringo c'indwi 3 guhera itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu gushika itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu. Ayandi matora ategekanije no mwaka nayo abakenguza amateka azoba itariki 23 z'ukwezi kw'indwi, azohereza nayo ku mitumba azoba itariki 25 z'ukwezi k'umunani. Prosper Ntawugwamiye arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujeje amatora avuga ko abarundi bazitabira ayo matora bazoba bari hagati mu gihugu no hanze y'igihugu. Hano aramenyesha uko ibibanza bingana bazotoreramo. Ibitigiri n'ibihumbi 14,103 mu gihugu hagati hamwe n'ibibanza 53 mu mahanga, no kuvuga ama dufise ubuserukizi na hamwe hari abasirikare b'abarundi bagiye kubarukana amahoro n'umutekano. Mu gihe imigambwe itavuga rumwe na leta imenyesha ko ari utunenge twibonekeza mu itegeko ry'ayo matora, uwarongoye seni arabihakana. Kubijanye n'ikena ry'igitoro rishobora guhungabanya ayo matora, nahanyene Prosper Ntawugwamiye amenyesha ko uburyo bwose bwatekanijwe kugira ntibazobura igitoro. Amatora n'urubanza rw'igihugu, iyo umuntu yafite urubanza rw'igihugu, igihugu kiyavyitwaramwo neza. Ico kibazo carashikirijwe ubutegetsi bw'igihugu kandi ingingo zibereye zarafashwe. Gushika ubu nta ntambamye turagira ngo nukubera hari ikibazo c'igitoro, turacakironka ko twarabishikirije ubutegetsi buguma budufasha. Ico kiganiro seni yagihaye abamenyesha makuru inyuma yo gukahiriza ubwenge abazoba bayihagarariye ku rwego rw'intara na komine kwirenganizwa ry'amatora.